Nejejwe no gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ni umwanya w'ayandi makuru agezweho, reka nyatangure nkuramutsa aho woba uherereye hose kandi ndanuguha n'ikaze. Ndazi ko mudukurikira muri henshi hatandukanye, abadukurikira bari mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, bari mu bihugu bibanyi mu bice c'ubumanuko, ic'ubuseruko, ic'uburaruko ndetse n'uburengero kuri uyu mugabane wa Afurika n'abari ku migabane ya kure harimwo Buraya, Amerika, Aziya na Australia n'abari ku bihugu vya kure. Mwese rero ndabahaye kaze ntimuze gucikwa n'aya makuru, haraza kwibanda cane cane ku ngingo irabana n'igisata ca politike mu gihugu c'u Burundi, tukaza kugaruka ku biriko bibera mu mugambwe CNL, wa mbere utavuga rumwe na CNDD-FDD. CNL yamariye amakuru ntaco bakimvuna ngo ntibashoboye gufata ingoro ya CNL uno musi, ariko bariteguye kuyihabwa n'ubutegetsi. Hari amakuru y'ibanga duhejeje kumenya, tuza no kubahereza ivyayo. Hari ubutumwa rero bwavuye muri telefoni y'umushingamateka Terence Manirambona bwerekana ko bashigikiwe na Martin Niteretse mu vyo barimwo vyo kugerageza gushinga CNL iyoboka CNDD-FDD. Nayo Marie Makurata ntaco bakimvuna bivuga ko ari we uherutse kugenwa ngo arongore CNL vy'imfatakibanza, akaba yarashizweho n'umurwi w'abashingamateka 10 biyonkoye kuri Agathon Rwasa, aho n'umunyamabanga asanzwe ambwe CNL yavuze ko ivyakozwe n'abo bantu 10 ari ibisanzwe kandi ko inzego zemewe muri CNL zashizweho muri 2019. Tukaza kubamenera ayo mabanga yose kubirabana nuko umushikiranganji w'intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yobashigikiye uwo murwi w'abantu 10. Tubafitiye rero message zagiye zirarungikwa ku murwi wa WhatsApp n'umwe rero mu bashinga amateka Terence Manirambona, nawe berekana ko bishigikiwe na Martin Niteretse. Ndagusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze. Dutanguriye kuri ubwo ubutumwa bwavuye muri telefoni y'umushingamateka Terence Manirambona bugira buti: umuntu rero ariko yandikirana nawe aho bariko bariyaga bagira ati: mon frère, ico noshimangira nuko gushigikirwa ari ikintu gikomeye kandi ndizera ko Minenter atazoduhemukira uko yakoze ivya mbere, ibikorwa bigahagarikwa n'ubu vuba araduha igipolisi twinjire ingoro nkuru kumutanga. Mbona umwe rero yoba yaragize ico yandika mu kumwishura, baragize bati: ego kabisa nukuraba tujane n'umwanya, imisi ni myinshi. Ubwo nawe kandi bahise bamwishura bagira bati: hariya ntubona ko kirya twaraye dukoze ari finali? Mu kwishura nawe yagize ati: na cane cane. Izo ni message rero zagiye zirahanahanwa abo bompi bariko barayaga. N'ubutumwa rero bwavuye muri telefone y'umushingamateka Terence Manirambona vyemeza neza ko umushikiranganji w'iterambere rusange, umutekano n'intwari ro mu gihugu c'u Burundi abashigikiye. CNL yamariye amakuru ntaco bakimvuna, ntibashoboye gufata ingoro ya CNL no musi, ariko ngo bariteguye kwihabwa n'ubutegetsi. Ni mu gihe muri uwo mugambwe wa CNL ibintu bibandanya kuba bibi. Inyuma yaho hari umurwi w'abashingamateka 10 batangaje ko bahagaritse Honorable Agathon Rwasa mu burongozi bw'umugambwe muri Mukakaro 2023, bagaca basaba umunyamabanga mukuru kurongora CNL vy'imfatakibanza, uyu nawe akavyanka. Umurwi rero watangaje kwa mbere uheze kugenya umushingamateka Marie Immaculée ntaco bakimvuna ku burongozi bw'imfatakibanza bw'umugambi. Ejo rero harakwiragiye ubwo butumwa buvuye muri telefoni y'umushingamateka Terence Manirambona, mwe mu bavuga ko bakuye Agathon Rwasa menyesha ko bagiye kwinjira ingoro y'umugambwe bahagarikiwe n'igipolisi kubera bashigikiwe n'umushikiranganji Martin Niteretse. Mwijoro Terence Manirambona yarabishuje ubwo butumwa avuga ko hariho abantu bakoresheje telefone yiwe atabizi. N'umunsi rero abashingamateka bayoboka Marie Makurata ntaco bakimvuna bifotoreje ku mwugaro w'ingoro ya CNL, baca batangaza ko Agathon Rwasa yanse kwitaba ibikorwa cyo kubisikanya hagati yiwe n'umukuru mushasha wa CNL Makurata ntaco bakimvuna. Niko rero bari babipanze bazi ko bagiye guhererekanya
ububasha. Ibintu rero vyoba bigiye guherera hehe? Biraboneka ko bano bashinga amateka 10 bashigikiwe rwose n'ubutegetsi, bikaboneka ko ijambo rishobora kutazohabwa bene umugambwe mu guheza indyane, ahubwo hahakwa gukoreshwa inguvu z'igihugu kugira hashirwe ko CNL iyoboka CNDD FDD. Ivy'abantu rero batandukanye babandanya bavuga ko vyoba biteye isoni. Iyo sanamu muriko mubona y'abantu bahagaze ni umurwi w'abashinga amateka bavuga ko baherutse guhagarika Agathon mu burongozi bw'umugambwe CNL. Uyu munsi rero bakaba bifotoreje ku mugaro w'iyo ngoro ya CNL, aho bavuga ko bari baje mw'ibisikanya rya Agathon na Maria Makurata ntaco bakimvuna, ariko Agathon ntiyigeze ahaboneka. Maria Makurata ntaco bakimvuna bivuga ko ari we yaherutse kugenwa ngo arongore CNL vy'imfatakibanza, ko yarashizweho n'umurwi w'abo bashinga amateka 10 biyonkoye kuri Agathon. Nkuko mwanavyumvise rero, hari ubutumwa bwavuye muri telefoni ya Terence Manirambona bwemeza ko mu bashinga amateka bo bashigikiwe n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo iterambere rusangi n'umutekano. Hari ayandi makuru ariko aravugwa cane kw'isi mu birabana n'amagara y'abantu. OMS na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangaje ko bagaritswe umutima n'ubundi bwoko bwa COVID-19 bwibonekeje mu gihugu ca Israel. Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS hamwe n'inzego z'ubuvuzi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje kuri uyu wa gatanu igerekezo ya 18 Myandagaro 2023 ko zagaritswe umutima n'ubwoko bushasha bwa COVID-19 buzwi ku izina rya BA. Akarongo 286 berutse kwibonekeza mu bihugu vya Israel, Danemark hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo bwoko bw'uwo mugera bukaba bumaze kwerekana ko bifise ubumara bwo mu bwoko bwa spike buri hejuru ya 30, byatumye uca ushirwa mu murwi w'imigera ikurikiranirwa hafi na OMS. Ivyo biri uko mu gihe kuva mu kwezi kwa Rusama 2023 OMS itari gifata COVID-19 nk'ikiza gihangayikishije isi, ariko gushika ubu ibiharuro vy'abandura bikaba bibandanya kuduga. Mbere gushika ubu hakaba hari abamaze gupfa nk'uko bivugwa na Tedros Adhanom Ghebreyesus arongoye OMS. Kuva ku wa 17 Mukakaro gushika ku wa 13 Myandagaro, arenga 1.4 million nibo banduye ikiza ca COVID-19, muri bo 2,300 bakaba ari bo bahitanywe n'ico kiza kw'isi yose. Kuva ico gihe ngo ni ku itariki ya 13 Myandagaro, abarenga 1,769,000 nibo banduye ico kiza, muri bo 6.5 nibo bahitanywe n'ico kiza kw'isi yose. Abo bahinga ba OMS bakaba bamenyesha ko hariho ibiharuro vy'abandura n'abapfa batashoboye kumenya mu gihe baba bariko barakora rusansuma. Bindi biriko bivugwa cane, haraye hatanzwe impamyabumenyi ku banyeshuri baronkejwe inyigisho mu vyo gukina amareresi. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu igerekezo ya 18 Myandagaro, niho urunani rw'amashirahamwe Itolive Media and Communication hamwe n'ikigo Sercom vyari biramutse bitanga impamyabumenyi canke certificat ku banyeshuri baronkejwe inyigisho mu bijanye no gukina amareresi canke sinema mu mugambi wiswe Let's Make Movies. Uwo mugambi rero ukaba ufashwe mu mugongo n'ubumwe bwa Buraya, Africalia ibicishije muri PASAC Burundi hamwe na Fondation Beningarama. Ico gikorwa rero kikaba catangujwe no kwerekana amasinema 4 yakozwe mu mugambi wa Let's Make Movies, 2 yo mu bwoko bwa fiction hamwe n'ayandi 2 yari mu murwi wa documentaire. Kubwa Dr Fiacre Muhimpundu yaserukiye urunani Itolive Sercom arashima ko izo nyigisho zari zimaze amezi 6 zarangiye hari igikorwa kidasanzwe kiboneka ku bazironkejwe. Kubwiwe ngo ni ikimenyetso c'uko abarundi bashoboye, bakaba bigishijwe uko reresi ikorwa kuva ikiri iciyumviro kuyandika gushika isohoke. Akaba rero hamagarira urundi rwaruka guhurumbira amashuri yigisha byo gukina amareresi canke sinema, kuko hariho impano zabo zikurira gushika bahindutse abanyamwuga. Ivyo bindi rero vyoba vyarakozwe ku munsi w'ejo. Yandi makuru rero hari kuvugwa mu bindi bisata bitandukanye, reka tubagezemo n'aya akurikira.
Urwaruka rurafise impano zitandukanye ngo rurakeneye no guterwa intege kugira ruzikoreshe, bikavugwa na Alfred Mugenzi azwi cane kw'izina rya Kigingi, asanzwe akora akazi ko gutwenza, asigura ko rimwe na rimwe hari aho ikibano kibera intambamyi umuntu, bigasaba kurinda ukubahuka kugira ukoreshe ingabirano Imana yaguhaye. Kubwiwe urwaruka ntirwiyumvemwo ko rushoboye maze rufate iya mbere mu gukoresha ubumenyi rufise. Bivuze rero mu gihe kuri uyu w'Imana yateguye igitaramo yise Kigingi Summer kizobera mu gisagara ca Bujumbura, asigura ko mu vyo bakora atari ugutwenza gusa ariko haba harimwo n'ubutumwa bufasha abantu guhindura ingendo mu bikorwa vyabo vya misi yose. Nayo mu ntara ya Bubanza ukutumvikana hagati y'abarimyi bo mu kirwati ca mbere n'ica kabiri muri komine Gihanga, bamwe rero bavuga ko hageze gutera umuceri mu mirima ikirimwo ibiterwa mbumbarugo bitarera. Ku bwabo rero ngo bitegerezwa kurandurwa abafise iyo mirima y'imyumba, ibigori n'ibiharage bo basaba kongereza ikiringo kugira yere. Mw'ishirahamwe SRD ryishinze guteza imbere ikiyaya c'Imbo basigura ko abafise imirima itarera atari bene amatongo, menyesha ahubwo ko hari abakose batamenye ikirangamisi co gutera umuceri, abandi nabo ngo barirenganje ico kirangamisi bakizi. Ujejwe uburimyi muri SRDI yongera ko ikirangamisi gitangwa n'abarimyi ndetse ko bose bariko barasaba imbuto zo gutera muri iyo mirima itarera. Nabiruko muri SRDI nako abo barimyi bari kurindira imirima ikera, nkuko rero babishishikarijwe. Mu bindi rero mukwiye kumenya nuko Burundi buri mu bihugu bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe. Ingaruka mbi zikunda kwibonekeza ni nk'ibura ry'imvura canke ikagwa ari nyinshi n'ibindi. Akarero gatangwa n'imyuzure yateye muri zone Gatumba yatumye abantu bata izabo, abandi bakahahombera vyinshi harimwo imirima. Umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije, amazi n'isukura mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bivugiye mu nama yo kuraba ibiri mu mugambi w'igihugu wo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe yabereye i Ngozi kuri uyu wa gatanu. Christian Mubona akaba yaramenyesheje ariko ko leta iriko iraraba ingene hangana n'ingaruka mbi ziturutse kuri iryo hindagurika ry'ibihe, asigura ko iyo nteguro izofasha igihugu biciye muri vya bigega bifasha ku bijanye n'ihindagurika kw'isi gushobora kwegeranya uburyo kugira buze mu migambi bijanye. Nibakengurukiye cane ko mukurikira aya makuru dushikiriza, gusaba kandi kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa. Ku munsi w'ejo rero naho tuzobane, kandi ndabakengurukira cane ko twabanye uyu munsi wose. Bane bahezagire mu ijoro ryiza.